munsi wa gatandatu muri basketball hariko haraba urukino rudasanzwe hagati y'umugwi wa Young Eagles wo mu ntara ya Gitega na Tigers wo mu ntara y'Imakamba, aho urukino rwaje kurangira ku ntsinzi y'umugwi wa Young Eagles wo mu ntara ya Gitega ku manota 65 kuri 47. Kurikirana ingene ugo rukino rwagenze. Bravo! Wow.